hari kiri muri je nifuza kukubwira yamara ndagufata nk'umuntu adasanzwe mbega yemwe nicwe n'ijambo canke nicwe n'uwo ndaribwiye. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro byacu, kaze mu biganiro cy'uno munsi. Nkuko mumenyereye turaganira n'umutumire tuba dufise kugira ngo atubwire byinshi cyane ku byo akora n'ingana bikora. Nkuko mumenyereye rero hano turi kumwe na Ange ni mpore. Ego ni sawa. Twabitoye nivyo. Ego nje ntihenze. Ego ni Ange ni umuririmbyikazi, umuririmbyi w'umurundi kazi, aririmba indirimbo twogira tuzisanzwe ariko amaze gukora izitari nke kandi nziza, kugira twumve ko tutamubeje. Ducishirize ko gatoya. Hari kiri muri je nifuza kukubwira yamara ndagufata nk'umuntu adasanzwe mbega yemwe nicwe n'ijambo canke nicwe n'uwo ndaribwiye. Akaririmbo kitwa gute? Kitwa Ngirente. Ubongoza cyane nk'uko Ange amaze kurimbana na King Plata. Ego ni collabo mwagiranye mwari babiri? Ego ni collabo twari turi babiri. Ego mbe niwe yaguhamagaye cyane ni wamuhamagaye? Indirimbo ni iwawe? Indirimbo ni iwanje ije namurondeye. Kwisirimutse none n'abakobwa bake bashobora kwironderera umuhungu? Benshi ntibakunda kubarondera canke ngo bihe iyo pene yo kubarondera mugabo birashoboka kandi nanje narabishoboye. Ego ni Ange agize imisi ataboneka mu muziki kubera iki? Apart yo gukora umuziki ndafise ibindi bintu ndiko ndakora, novuga nko kwishure nsanzwe ndi umunyeshure niga kuri universite, urumva navyo birashobora kumfatira gatoya mugabo nibaza yuko ibikorwa byinshi nari ndimwo byo kwishure bigiye gusa n'ibigabanutse ubu rero ngiye kugaruka. Ugiye kugaruka? Ego bisigura ko ishuri zo uri hejeje? Sa n'uri karaheza ndiko ndaheraheza ngene ibintu bya nyuma. Ushobora kugaruka rero kaza uje gukora umuziki, uzoza uje mu muziki canke naho nyene uzoguma ukora n'ibindi by'akazi bisanzwe nyene byo kurondera ubuzima? Ego nibaza yuko umuziki ata muntu yo gukora wonyene, sinzi yuko woshobora kumbesha wonyene, nico gituma rero igihe nzogaruka ndi mu muziki mugabo ufise n'ibindi bintu ndiko ndakora, ariko nibaza yuko byose ndoshobora kubifatanya. Uzobifatanya? Ego nuko ni umuziki ugiye kugarukamwo, none utekanya kugaruka nka ryari neza na neza? Nibaza ko turi mu mpera y'umwaka, uwo mwaka ntushobora guhera abakunzi banje badasuye kumva ijwi ryanje, ico kintu ndakibizeje. Ego umwaka usigaje iminsi mike, bisigura ko hari ikintu aronka project ufise hano muri stage? Ndiko ndabitegura nyene, umwaka ntushobora guhera ntabazaniye ndirimbo. Ego mu ndirimbo maze kuririmba nivyo ni zishika kuri 5? Ego zirashika 5. Zifise video ni zinga? Nta ndirimbo nimwe ifise video. Ego birashika kubera navuga ko n'uburyo buke, sinavuga ngo ndafise uburyo bungana nuko nshaka jewe nyene gukora umuziki, ariko aho ngeza ndamaze gukora audio 5 kandi nitegura gukora video mu minsi iza. Ego ni audio 5 singe? Asinge. Wari ya mbere wasohoye ryari twumve? Ya mbere nayisohoye 2019. 2019. Ubu imyaka 3 giri kwire uri umuririmbyi kazi? Giri kwire. Si ibintu byoroshe uri umuririmbyi kazi kuja mu muziki ndibaza? Ntivyoroshe cyane ariko birashoboka. Birashoboka? Warabishoboye? Nabishoboye. Ibintu muganda marora bitoroshe n'ivyaha? Nko kuririmba uri umukobwa benshi barakubwira bivemwo, kuririmba ari iby'abahungu bakaguca intege nyene, mugabo umuntu iyo akunda ikintu ntaca araba bamuca intege, araba ahubwo bamutera intege. Ego okay. Nuko none muri izo ndirimbo 5 harimo collab imwe, kubera iki collab atari nyinshi? Collab nyinshi zizoboneka, nije niko nditegurira kugira ngo ibintu ntakoze ubwa mbere ubunya ndabihe abakunzi banje. Na collab nyinshi zizoboneka, mugabo ubu kugera kuri no munota mfite collab imwe. Beka ho urabona ko collab hari ico zogufasha?
ni kinini cyane kuko baravuga ngo uri umuntu umwe ntushobora gutera imbere cyo kimwe n'abantu bagiye hamwe. Umva mukoze muri babiri umwe azana iciyumviro ciwe undi akazana iciwe bikagenda neza. Ego. Naho. So kungena ugira ugaruke naho ugiye kubikora gute muko kwa kabiri nyuma y'iyo ndirimbo uzoduha dufate nk'umwaka uza nyuma y'iyo ndirimbo uzoduha muri uno mwaka? Nibaza ko ivyo nakoze byari byiza mugabo ubu nitegurira kubazanira ibindi byiza bisumba ivyo amaze gukora. Nico gituma rero novuga ati umuntu yamya nkurikirana ntarambirwa ahubwo rero ashiremwo agatege kuko ubunya niho hagiye kuza ibindi bintu biryoshe gusumba ivyo nakoze. Ego. Umuntu yumvise ati ibintu byiza bisumba ivyo nakoze hari akantu uba wibikiye ni nagaki uko kuntu ugira ubikore nuko ni surprise abakunzi banje mu ngume hafi byose sishobora kubivuga mugabo ndiko ndabitegura ku bwanyu. Ego. None mbega hajya mu muziki wavuze ko umuntu mwataco yishoboza jamwe n'abandi wewe biri gute mu muziki uririmba ukonye n'urumwe nta mugurimwo nta lebo urimo canke ahantu oya gushika kuri uno munota nta lebo nimwe ndimwo donc ni DJ nyene nta na groupe ndimwo sinovuga ngo ndafise abantu turirimbana mugabo DJ nyene kunyene nta na lebo ndimwo nta na management oya nta na management bica bigorana rero bimwe vy'uburyo biragoye cyane ico gituma bavuga ati umuntu azi yuko ashobora gushigikira impano z'abarundi canke z'abarundi kazi abandanye adufasha kuko turashakeneye ubufasha bw'abantu benshi. Ego. Nuko ni kuri K90 TV turiko turaganira na Dani Ange muri bikazi w'umurundi amaze gutera intambwe amaze gusohora indirimbo zimwe na nziza indirimbo zimeze neza. Dani Ange kubera iki utashimye guhindura izina? Sanu wahinduye gato mugabo sinashatse kuja kure cyane y'izina abavyeyi bampaye. Ego ndabizi yuko hariho abarimvyi bamwe bamwe usanga bitwa amazina kuko naho mu byatisigurira izina wiyise atamenye ibyavuga. Rero nage n'izina abavyeyi banyise kuko numva ari cyo nakoresha mu muziki. Sanzwe nitwa Ange Daniela mugabo naciye mpinduriramo ngira Dani Ange. Nta ntibiri kure gose. Oya. Dani kumenganije abahungu none. Oya n'abakobwa baragiyitwa kandi narishizemo kuko abantu benshi aho mbaye canke muhira barakunda kumpamagara Dani. Ego. Aha. Nuko nashatse kubigira birebire. None uririmbyi kazi wibona he bona abandi baririmbyi kazi bamaze gutera intambwe mbega ubona uzohashika? Ego byose birashoboka umuntu agihema nta kintu nakimwe atokora. Ukuvuga ko twego turiko turakora umuntu ntashobora gutangura ngo atangura afise vyose mugabo ko umuntu agenda arakora niko agenda aratera intambwe. Ntako rero hashoboka umuntu atogera byose bisaba gusa ko dushiramo intege n'abadufasha bagashiramo intege. We mu kuririmba burya urabande cyane niwe muririmbyi ugira ati ni icitegererezo canje. Abaririmbyi ndaba ni benshi bivanye n'umuntu haba ariko arakora cyane nkavuga ati urya muntu ndabona ko afise inguvu ariko arakoresha ubu kuko ntushaka kurabira ku muntu atari karakora donc ntaba afise ibintu ushaka kumurabirako mugabo iyo umuntu ariko arakora ashaka kuvuga ati urya muntu ndashaka kumurabira ko iki kintu. Nk'ubu urabirako ninde muri kino gihe ubona ati uyu ariho top? Nka Estanisha arakora twese turamubona muze kuri kote y'abakobwa. Estanisha ari mu bantu bariko barakora ba maili. Ego. Nabavanya ni benshi bariko barakora gusa abo nibo nishoboye kuvuga uno muri no mwanya. Ego. Wewe rero uraraba wigira kuri benshi so umuntu umwe uraba? Oya nigira kuri benshi umwe ndashobora kumwigira kwiki undi nkamwigira kwikindi. Ego. Nuko ni ibintu byiza cyane tuko turasodera ngero bafise akajambo tekerera abakunzi ba naho byinshi bashize mu surprise. Ego byinshi n'ama surprise bugabo bikeno uvuga nuko no babwira ati mubandanye munkurikirana muntera intege ama commentaire yanyu ndayakeneye kugira ngo muri byo mukeneye nanje bari byo nkorerako kandi nkongera nkababwira yuko batogira batorambirwa nuko mazi imisi ntakora ngiye kubazanira ibintu vyiza. Burya indirimbo zawe nk'uzikeneye zisanga kuri YouTube Dani Ange tubona YouTube ya Ange. Ego. Dani Ange ni N2 ni N1? Ni N2 na Y. N2 na Y. Merci sana.
Ego nawe merci. Nuko bakunzi ba K90 TV twari kumwe na Ange Daniela umuririmbyikazi w'umurundi umva ko afise byinshi ariko arategura inyuma yo kumara hafi umwaka atariko araboneka mu muziki yafatiwe na cyane n'ivy'amashure ubu aragarutse kandi aje afise inguvu nyinshi akene support ya twese nk'umuririmbyikazi w'umurundi arabikeneye nuko ni K90 TV twako twaganira mugire umunsi mwiza ciao.